ukora iki ngaho? Ndakubaza wowe ngaho uri gukora iki? Aho uri gukora iki? Hasi nyarutsa wowe nanzisa mukorana akazi nyabaki Ndisa na wenzi ndakubaza bwira na wenzi umuntu bwira wenzi umuntu urambwira ntumbwira je ndagukata je nta burofu uza amavyina ari uzi icyo yankoreye na wenzi bwira na wenzi umuntu nyarutsa bwira urambwira ntumbwira na wenzi mupaniki mukoranira akazi nyabaki wasi ndakumwa jewe nyarutsa mbwira urambwira ntumbwira urambwira ntumbwira jewe nako niko ndafite nyarutsa mbwira mbwira mupana aha muri bisambo waje gukora iki mbwira ndakwekeje ndakwekeje urasubiye gukora amaraso uti ngoma urasubiye gukora amaraso ngo ndasubiye gukora amaraso kandi hewe nakubwiye ko gukora amaraso ari ikintu kizana umuvumo muri diri wongeye kandi gukora amaraso umvise nakubwire Sahil n'igisanira cyanzisa tuzohiga duhigura shut up ukiraho nyine nakuzanye muri diri tuongera amafaranga amaraso abakobwa mwafuye iki urazi kamera bafite mu gihugu urazi igitsina koga bakamera gifite muri kino gihugu Sahil wone uri kunyigisha kubaho ndabizi nimba wanzaye kukata shut up sinhera ndengera amateka muri diri none mukaboko n'umukiza urayibona kwica umuntu wamuciye ubunwa nk'uko kiri cyayikomeye cyane imana tukubabarira aya n'amaraso y'umwana w'umuntu nuko asesa ubusa iyi ni inzira karengane muri no diri turimo Sahil
Sahil. Uri. The nice guy. Nibyo. Umutima. Ubwoba bwawe. Ngoma. Reka ubwoba uri umuntu w'umugabo. Imizimu. Iyo mizimu. Mtoto mwiza. Basi kendo ryamye wowe hariya. Reka ubwoba imizimu iri hehe muri bica. Ryama hariya ntacu. Hawunjuriye kino nzuko twe ntatiro tuba tugira kujya turironka konjura gusa ubuzimwe twe tuba twaronse twahangayitse Ngoma ntagora kuvyuri ubusa je nabonye umuzimu agakobwa k'inzobe kisize ibintu bitukura ku muntu kandi je twaravugana peti wokoze icaha ku mutwe ni nko kwica umuntu cyane basi sagenda ziko nabonye umuzimu imizimu wowe wigira Mr. Plan utinya imizimu nawe yitinya je kunkarabira uwo mushenzi nani kariho kanta kamazi nta n'uburoso nta yanje we nta buroso waraje ikintu ufise kinini aho uno uwo mutwe gusa ari kindi wagarako niyo manyama yawe mupfu ntiyinokira ndonga kandi uraje mu bantu nkuru umuntu bwa butwa bwo muri Kongo mbe babwita gute bambote uri mbote ibyo birakuraba awe twirutse wonsi shanta wowe uvyibushe nk'ingurube wewe awe rotamuka rimwe niho hatamuka cu mwakira tagira no burose akuwa nguri imeze awe amana ibintu bya abandi babwira yuko ibyo nzo kwamuragira imishwano kuri zizi ati yo pepeti nese sita na mugaje safi sana bro Kibazo cy'uyu mutipe akora siporo cyane ndodire akora siporo mugata mutima muto zaboneka cyane umujanga twicarana nawe wakwe gukwicanya munini ariko biragoye naga kamuga ngo no mugabo gawe wakwe kucara hasi ubona kagatota kapfunga gawe uriya mushitsi yicariye ikibazo cy'iwanyu buri gihe mwa mu mishwaro nta nibyo niki ndabona mwishiye muri ko murayaga ariko igihe tugiye kugombora ngo ni wabaye wa mbere mukumbwira wikora mu mutwe muhire kubona umugenzi wanje ngoma none ubivye muri ko murakora nibi gusa uyu mudogo yisonera unawanje ubwibone
Iyo twagenze ibihugu byinshi. Cha burya je ndi muto muto. Burya ntunga y'ubuto buto bwawe. Mu buto buto. Wawe uri muto uvuga ati je ndi mugufi ti ungaye ubugufi bwanje. Je nta ngorane. Toka. Mugabo umenye nawe umenga ikiguru wande ikiguru. Kitava uki. Muzo manzo ngobara mujisho. Mbega kare hatanye n'umuriro. Mbese ngiye. Uri umuntu w'umugabo urashobora kurarura akangagurika. Byari biki ko waraye urangwa? Ngoma. Usanagura gusubira. Uri umuntu w'umugabo urashobora kugira ibintu. Ogere munasubika inyuma. Ngoma. Uransubike kure. Hajya mu ijoro narose umukobwa mwiza. Umukobwa? Uri ari mu ngatanguye kurota umukobwa. Bahageze ko ikibazo gikora mu nzira akarongora. Ikibazo sico cyo kurongora man. Utu ikibazo cy'amafaranga. Kandi ikintu kimwe nashaka kubwira. Kubwira ufite decision yo kurongora no kufisa amafaranga kwiye. Kurongora si projet ni engagement. Ubyitaye mudafise amafaranga ni hamwe umara amezi abiri ukicuza. Umukobwa narose n'umukobwa w'inzobe w'imishatsi myinshi twigeze guhurira mu ishyamba rikinjiko. Sahil ubwo si wa wundi nagukiza agera kwica. Mareshal ujya nyene wa wundi wakubita amusaba tugiye gutora flash akaca kwa hasi w'imishatsi myinshi w'inzobe ujya nyene. Je ndamuzi. We mwana mufijije. Mu ishyamba ritinjigwa mu ishyamba ritinjigwa ari abakobwa. Je minsi nabaye funzwe na nzisa. Kubera iki ntigize mbona y'umukobwa. Ngoma. Nagoma ndakubwiza ukuri. Mu ishyamba ritinjigwa hari umukobwa kandi ntiyoroshe. Sahil ubwo n'ubwoba. Ntabwo bateye fise ngoma. Amakina. Tino ngira ubwoba gute? Sahil aragira ubwoba. Aho ko ari inzigo. Sahil ntabwo bayigeragira. N'umukobwa yaje mu nzu zenda cyamwibuka. Nimba yambwiye ngo yitwa nani, mbe yambwiye yitwa Nice Sky. Ndamwibutse. W'inzobe nyinshi y'imishatsi ku. Nice Sky None uri kutangazwa niki? No. Ngoma je ndamwibuka Sahil ntigera yihenda. Je ndamwibuka. Ashobora kwa muti kw'ikintu y'umugabo. Nice Sky nije namwice n'amaboko yanje. Ngoma. Ubwo muntu hobora. Uyu muhungu bantu b'Imana. Amoko yo na gukora amaraso. Ngoma yaraho imizosi. Mwangu naje gutwara ibintu mukego. Umwica mu gusina mwe ko turi ku rugamba rukomeye. Nabwa karabena mu maso. Reka ndababwire rero. Igenda ryo kwambara ibirato. Nyarutsa ahubwo Ndabazana solution. Namuza murasinda kandi mwora ko yuko turi ku rugamba rukomeye. Ega ntivyoroshe. Petubone igene yoroshe. Oya, ntivyoroshe na boro boro. Nta kwicarira ikibazo. Ahubwo nuko gihagurukira. Kandi rero je ndabona kumenya oya kwe. Muvyeyi ndi ngaha nkeneye ko tuvugana. Mama we.
we Sahil we nenda kugarukanye ngaha nyaruka kumbarira uje gukora iki ngaha ibyo wasabye byose narabiguhaye nari ngarutse ndakubwira uko ngene biriko birakurikirana ukuntu bimeze Sahili reka gutinya ngano what ndakurabiye soma nawe tora nikoka sai timbarira rero genzwa n'amakinyarutsa ujya mugabo nzisaga muvyeyi wampaye ujya muki kugira ngende kurondera bijya bintu najya amafaranga nari nkeneye gukoresha mu byiterambere ryanje nabajya bagenzi banje tuko dusanzwe tuko turakorana muvyeyi sinkubesha narakoze uburyo bwose bushoboka nakoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo bikunde shike ku ntsinzi nkuko bikenewe rimwe na rimwe naragenda muri rirya shamba ngapanga plan A na plan B nciye muri plan A wasanga we yaciye muri plan B icyo cyose nakora nasanga we yamaze kubinyura kaca aciye nta mahirwe namwe ndiryandonka mbese rero ubu rafise n'undi mukobwa yinjije muri diri yacu aratubangamiye muvyeyi sino kubwira flash byanze ko tuyiroha kandi hanini njya flash niyo tuzika ko ry'amafaranga yose rero narinje n'ukuri umfashe kubera kujya mugabo hamwe ntarose ry'amafaranga n'ukuri mere ibyo nabana naruhe byose byabibaye ubusa ubu naba bagenzi ko turakorana bariko batangura kumbwira yuko ibintu nabazanyemo ari iby'ububeshi kandi sanzwe mfise umuntu akaze nka wewe afise ingufu nka wewe ndasabye ubufasha bwawe muvyeyi mviriza ibyo wanje nta ubeshi buhari ariko nagomba kubwira Sahil wewe byose niwe wavyononye gutega mama ukuntu nagenda gusigura ingene uzokoresha siko agiye kubikoresha ahubwo navuga ko ari wowe wangambaniye wakoresheje imiti nabi uko ntari nayigwaye ati dukore gute nagomba ndakubwira muri bajya bagenzi bawe uryo mugabo yarahejeje kubabura harimo umwe w'igikoresho ciwe ubu ni wasigaye amukorera nico gituma ibintu byanje byose byabaye nabi mugabo nagomba ndakubwira jewe sinigera nanigwa mu kazi kiwanje abavyeyi bakihari nabahari reka gutinya suje ewe mugabo nzisa okay byose rero nagomba ndakubwire ko bihagaze kuri ubu mugabo bijya bintu warose mu ijoro uravyibuka agakobwa k'imishatsi uku k'inzobe k'imishatsi byinshi kajya endo kanzana ukarondere hasi hejuru ukanzanire hano kajya nyene ugashikanya hano byawe byose bica birangira cyo bigenda neza gisigaye naco ngomba ndakwereka ko byose bishoboka ngomba ndakwihebere niwo muti wanyuma ngomba ndaguhe kandi ndazi yuko byose bizogenda neza naniga mama uri kurambwira ko ugomba unyihebere nivyo none ubundi ho hariho umuntu wambwiye muri rya groupe tuko turakorana yamaze kuba igikoresho cyanzise kandi ujya mukobwa asanzwe akomeye kuko umunsi byeruka gutora flash mu ishamba yaraduhanze none ubundi ho mba bizonyorohera kumufata cyangwa ujya muntu ari nzisa ariko arakoresha nzoca ndamumenya gute ubwoba na jewe
ya byose ndabishoboye. Welcome. Nongeremwe kandi Sana tora oncho kitambara cyo gitambara uzogiturira umaze kugiturira hazoba harimo ujya muti kugira ufate kajya gakobwa ikindi kigira kabiri ujya mugabo yigize ko yananiranye urutoki rwawe urunye nuru nigwo ruzomufata. Urabona runo rwara ubu n'ubuzima bwanje uhaye, ubu n'ubuzima bwanje ukuranegera uzora umukoza ko gusa gatonye ubwenge bwose buzoca buzimira ahasigaye uzoca bikoresha ushaka. sawa Jikaze nagenda babaye aya maraso ndiko ndava nawe ntiyazopfa. Sahil ikindi kigize kabiri ntiwinjire muri iryanzu ntuyisubiremo genda muri iryanzu so wawe yagusigiye. hama wa muhungu nawe yagira igikoresho nziza kirabumenya gute? Sahil ibyo ntibigoye uzomusanga muri iryanzu umunsi uzogendayo umwe azoguhamagara ubundi akwereka iyo winjirira muri iriya shamba irya nyene niho uzoca umumenyera. sawa murakoze. Haguruka rero tazokwibagira wa munyota ingene uzokoresha uzomenya mukobwa. sawa Jya mukobwa ndamukeneye hano. Genda